Hello best fam murakomeye mumeze neza ni Bernice kuri GB257 Gasonga Bugari. Uno munsi dufise abatumire kazi. Mpanze ko biba mbwa dufise abatumire beza bakiri bato. Rero nous allons tester leur intelligence. Sawa reka tubandaye. Tabakire hanyuma tuyage nawe. Yambu cyane? Yambu. Ni sawa murakomeye? Turakomeye nawe. Ego ni bon. Duhere kuri n'aba Miss basha n'aba Miss. Duhere kuri Miss TFL. Yitwa nde? Nitwa Ingabire Noralesia. Nkaba niga kuri lycée du Saint Esprit mu mwaka wa seconde biochimie. Hama première depuis. Nitwa Irela Diela Daisy. Nkaba niga kuri lycée du Saint Esprit. Nkaba niga mu mwaka wa seconde biochimie. BCT. Ok. Hama Miss Popularity. Nitwa Nisi Gracia Dushime. Hanyuma ngiye terminal just niga muri seconde. Ngiye terminal maths physique kuri lycée du Saint Esprit. Ok. None abandi ko biga seconde. Baratebutse canke bariko bara. Ngiye terminal sinzi nka. Tugiye terminal. Terminal à la veille. Ça, merci. Ok, Hama, TFL ni kini. Bon, TFL ni club itwa Together for Life, club parascolaire yo kuri lycée du Saint Esprit. Irimo amavole menshi, mannequinat, mode, théâtre, na dessin, na chant, ego nivyo. Irango. Ok. Hanyuma none Together for Life yatanguye ryari? Historique yayo murayizi? Together for Life yatanguye nko muri za 2014 gutyo, ariko historique yayo ngo ni club yabaye créé kugira ngo bafashanye bigishe genre Together for Life bafashanye baze barafasha nk'abana batishoboye, baze barateranya amafaranga yego, kandi en plus bagire n'ibintu biri berekane n'amatona yabo. Ok. Bon, baze Miss TFL. Muri Together for Life. Kugira mu baba Miss babatoye mu office ama projet. Projet yawe yari Bon, projet yanje ndavye kwera muri Together for Life nari mazeyo imyaka 3. Hama muri iyo myaka 3 yose narabona ko ariyo ikintu kitagenda neza kijanye n'ama materiel. Twari tuvuze ama materiel akwiye cyane n'aba professeur batwigisha nko muri chant, abakeneye professeur abigisha nyene kuririmba ibintu vya mannequinat, umuntu azarabigisha gutambuka ndetse no mu mavole yose nka mode, mu stylist, ibintu nk'ivyo bigaca bituma abana ego baraza muri club babishaka bafite n'amatalent mugabo bakabura ngene bavyexploita kubera ukuntu ata materiel dufise. Donc iyo projet nari ndayise kuva kera nashaka kugira nkajewe ndacapa. Sanzwe ncapa muga nkipfuza nyene kubereka aho muri mode gucapa mugabo ukabona sinabigira ndi muri club ya mannequinat. Donc nshaka gushikiriza iciyumviro cyo kuzana aba professeur, donc tukagira n'umugenzi wanje wo mw'ishure arabishoboye, ariko n'abandi bagenzi boshobora kuza barabigisha. Donc muri competition ya Miss TFL naciye ndafise iyo projet yo kugira yukuzana abo ba professeur babigisha ivyo bintu en vue ku developer gose iyo club yacu duge hejuru. Mbere n'ivyo bintu dukora nko muri mode bagakora ubudede, ivyo bintu bacapa bagashobora no kuexploiter apana kuri lycée du Saint Esprit gusa mugabo no hanze tugacapira ama modèle abantu ivyo canke tukadandaza ubudede bwacu à travers ama événements twokorganije. Donc ayo ma événement nayo akaba se nka but yo gufasha ivyo rero yo finalité ya Together nyene kubera niyo abana barerekana amatalo yabo mugabo apana kugira bibagumyemo gusa mugabo bashobora no gufasha abandi bo hanze, abantu batishoboye, abana n'ivyo. Donc ayo ma événement barerekana ivyo bintu nyene twakoze kamusa n'abantu bakabona atari abo kuri Saint Esprit gusa mugabo nabo hanze. Hama amahera les fonds de récolte muri ayo ma événement tugashobora kugira aba professeur kurisha aba professeur mu materiel tukayagura. Hama hari ico dushoboye gusigarana kushimiriza gufasha par des visites, non? Ok. Hama première dauphine nawe projet yewe niye? Bon, jewe na présence projet yanje mu Kirundi yari ihayanisha gurisha
nari rumva muri TFL barakora ubudede baramakiya bararirimba barakina théâtre urumva ivyo ni ibintu umuntu genre yorganije nk'intuze nka exposition abantu bashobora kuza bakaraba bagasamara bakarira nk'amafaranga ayo mafaranga rero tugasha tuyagura ama materiel ibintu nyene dukeneye muri club usanga nyene ari ibintu vyoba bisa neza tugateza imbere na club yacu. Donc ouais, projet yawe ni nka marketing. Ego sawa hama Miss Popularity nawe? Je projet yanje yari muri 3 parties. La première yari de faire de notre club iri uni. Et quoi hari ukuntu hari ambiance imeze ukuntu gasanga mengo hari abantu batwara club hari n'abandi bari musi yabo urumva gasanga baratinya ego twagira ama réunion banavuga genre ibintu nyine bakwiye gukora muri club ko bigende neza etu mu gasti gasanga abana baratinya kuvuga umva mengo barabasumba kure so nari ni proposer ko naba comme une ambassadrice ya comité genre il y a comité étoile club auprès des membres hamwe na ambassadrice des membres auprès du comité voilà comme moi intermédiaire c'était la première partie. La deuxième niyo nyene Daisy yavuze kugira publicité et tout gusa jewe yari plus ciye kuri ku ma réseaux sociaux kugira publicité par exemple ya ma œuvre yacu comme ça par exemple nka mannequin maybe boshobora kuba je sais pas kuba comment dire kubakota ya bakagenda bakadefira ahantu canke maquillage bariduwe mugabo ntaho bafise bavyexerça voilà hama bagashobora kuba nabo nyine bakabikuramo amahera au fait quoi ni motivation en fait umuntu abonye ko ariko arakora ikintu ama club ari obligatoire kw'ishure vendredi ariko umuntu abonye ko bikora muzana amahera et yo achagira comment dire achaba plus motive voilà abana créative voilà abikora bikunze hanyuma la troisième partie yari yo kuza hariyo événement dukeneye kugira muri novembre niyo nyene tuzohuza abantu kubera tubereke ama activité ya club yacu kandi ça sera une première kubera normalement twama tugiye kw'ishure nyene et turacaye ko turabisaba ariko biri mu migambi niyo événement tuzogira muri novembre duprésente ibintu vyacu kandi n'abantu hanze bacu voilà. Ndafise ikibazo kubera iki baba baratanguje competition Miss TFL? Bon competition batugiye yuko bayitanguje kugira kubera en fait hariyo le comité hariyo déjà la présidente niwe abayitwara nyene ariko club irakeneye une image irakeneye umuntu ayiserukira ego c'est vrai la présidente arayitwara ariko still irakeneye une image handi bamubona umuntu babona bakamubonamo together for life kandi barakeneye umuntu nyene mu miss of fait since niwe muntu ari hafi y'abantu bose arazi en fait yari mu membre arazi ikintu aba membre bakeneye rero arabaserukira ya okay hama puisque mukiri bato ndibaza mwese muri aba mineur moins de 18 ans okay ni ibiki vy'abakweze kugira muje muri iyo competition Miss? Qu'est-ce qui vous a poussé à être Miss? Icatumye tuja kwitoza nuko ivyo bintu twebwe twese nka twese kiretse enoha ngira ngo twari tuje kuri Saint Esprit muri MPF yaheze nk'umwaka tuje tumaze umwaka muri club twarabona ibintu biri muri club dushaka gushanja rero tuvuga twara twibaze yuko ari opportunité nziza kugira ngo tubishanje tugiye muri tubaye dutowe tugashanja ivyo bintu tushatumye tujayo Enorana bon nka jewe yasuye kugira ngiri iyo projet turetse ivyo kuja muri venza misanzwe ari ibintu nkunda cyane nshaka no kubandanyamo donc kubanda tangura nta opportunité negeza kubanda tangura kugira mendi exercice kugira plus tard kugira ndamenye bizogenda donc ni nyene bisanzwe nkunda cyane. Wow d'accord ama nawe bon jewe contrairement aux autres sinabibonye nyene
je sais pas ubwa mbere sinabibonye hama mvuga ati iyi kintu nico narindindiye comme tel sinzi gusa still narabonye la fiche bakora bahamagara hama je sais pas kujya kuntu wumva umengo ikintu kiyo kiragukwega urumva ugendeyo urumva nyine sinzi ntibirimo gose mugabo kumva ikintu kiyo kiragukwega ariko une fois arrivé urahindura ukuntu wiyumviye kuko akubwira uzane projet kwera uzane projet bisaba kugenda kwiinteressa gose plus kuri club yawe umenye ikintu aba membre bashaka so je ubwa mbere nagiye vraiment mvuga why not mugabo nshitseyo nkitangura niho navuze déjà je peux pas reculer hama kandi byaramfashije no kwinjira muri club nyene kuba investi plus ko tutangura kurondera projet yawe ni yahe bakeneye iki ya d'accord bon ama projet yanyu mo yarealiza gute puisque muraca muri secondaire muraronka umwanya wavyo Miss Saint Esprit ko babokupa cyane muragira ama renforcement muracagi umwanya wo gurealiza ama projet muronka gute c'est juste les vendredis z'ama club cyane ego ama projet yacu tuzoyarealiza nko muri za Novembre ntituraya-realiza nyene neza gusa hariho nyene nk'utuntu duto tuza turarealiza dutoyi hariho nk'ama séance de dédicace durealiza vyinshi gusa yene projet proprement dit tuzozirealiza tutashika dumwe munini tuzozirealiza kandi muzobibona gusa bon j'ai projet yanje nabwiye ko ari muri 3 parties donc la première nayo natangiye kwiga muri 3e trimestre comme mwabivuze baratwokupa gose dusubirayo lundi mercredi vendredi les jeudi abure mwanya wose wo kuruhuka limite cyane kwiga hama gusa still les vendredis nanavuze ko ari mu kugira de notre club iri uni twaragize des séances ungenda kubaza les membres ikintu nyene bashaka ko simisi yose baba bari apte yo kiriza kuvuga like shakiki so naragenda babaza hanyuma na ya événement yindi two turayitegura même pendant les vacances quoi twandana turi en contact voilà hanyuma twagize na compte Instagram Miss Together for Life voilà na Facebook so twari dufise mu migambi yo kugira genre dutanguye umwaka bakaza bakabafotora bakagira des photos de leurs œuvres et tout comme ça bazobishira habona so tusa n'abatanguye kugira ama projet yacu d'accord sawa hama avant d'être Miss mwebwe en tant que personne mwibona gute hama maintenant que vous êtes Miss genre imagiye basi mwe mwiperceva gute hanyuma mubona bizobashikana kuki Yes. Bon, avant d'être Miss, on a nko kwishura tugereye kwishoka gatangwa kwishura ego bisanzwe yene umunyeshuri asanzwe mugabo kuva ubaye Miss ukiri sinavuga ngo ntukiri wa mbwa nyene n'ibyo ntukiri wa wundi uragira uraboneka cyane abantu barakumenya uramenyekana nkuko wahora uhora nk'abatahora bakuzi nyene uramenyekana rwose uragira certaine image ego uvuga abantu nyene biyatanga ibintu byinshi kuri wewe donc muraba star wa kuri Saint Esprit okay hama ibyo twibona j'espère ko tuzobandanya jewe nivuze personnellement j'espère que nzobandanya muri iyo domaine wow jenza gutora vayi wanje wayifise hama nawe Miss bon l'avant et l'après Miss sinovuga ngo harabaye changement iri wow mu buzima bwanje je nta muduga naronse mugabo style ça a changé quelque chose déjà nara développé le leadership bon nageze ko mu délégué kera mugabo j'avais pas grand chose à faire mugabo ubu kugenda imbere y'umu autorité kumubwira ati dukeneye ko organiser événement si kintu coroshe c'était une première pour moi hanyuma kandi ça a boosté my self confidence voilà kubera yuko kugenda imbere y'abantu plus de 200 personnes les convaincre de ton projet utegereza ko eloquente nyene convaincante et tout byara boosté vraiment self confidence yanje hanyuma kandi j'ai appris à gukorana n'abandi l'esprit d'équipe voilà hama kandi no kwakimula ama commentaires les critiques
voilà yeah navyo murabironka ego sawa murampa inkuru yeah ukamenya abo bumviriza n'abandi nyene utumviriza kuko vraiment none twosupoza ko bijya tubona kuba Miss Burundi namwe murabiviva genre uwo Miss kuri twebwe nitwamutoye nanana nico kimwe le hariyaga urishima le uri barishima bagize ana chaque fois on est oya bon en fait il y a des critiques juste nyene uvuga nyene turi kumwe tukaraba les messages les commentaires ukavuga yo urazi ibintu bakora biraca no ku marezo canke ni juste amakago yo kwishuri ama message yose hari ukuntu ya turafise compte Instagram et Facebook so hari abantu bakomanta ngo nturanyishura ngo ni munyishura ngo mibaziki ibintu vyuko duko baca batwankira nico moi on a piraté mon compte Facebook naciye ndayiheba Daros kandi naye no so twaciye en fait avant nanzi ni ibintu bi personnel mugana nawe nyene mushikiye twari muri okay je naciye ndayiheba Facebook mama we biragoye cyane vraiment ndabona muri training yatari uzoja muri Miss Burundi azayiteguye hama bakunze kuvuga ngo abana biga kuri Saint Esprit barishima est-ce que nivyo yeah jewe nivugiye bakunda kuvuga ngo barishima mugangira nk'ubu unye ko navuye ngira sinishima gusa bavuga ko twishima bavuga ko nyene nabana bazi ubwenge nanana shaka mumbwire est-ce que namwe muravyumva canke peut-être ahubwo ari comment dire c'est stéréotype umuntu wiga he Saint Esprit hareka bavuga mode kitagwa kura ukuntu ingeni things like that mugabo kwishima sinzi bavuga plus barazi ubwenge kwishima ngira sinzi yaje ndo bangira bavuga muri iyo sens nyene kwishima kumenya ubwenge umengo Jean basi umwana azi ubwenge ari reserva kuntu umengo bacayishira muri sens yo kwishima sensible jana ndaje l'année passée gusa simone kintu cyo carahindutse nyene ngo nze ndabona abantu ko ari musi yanje ngo ni Saint Esprit aya okay hama ni die rêve zanyu en tant que jeune fille burundaise ni kiye kintu genre kiba motive mu gadi ikintu shaka gishikako ngira mu jeune fille utaraba abadamu n'ikindi mukira abakobwa kwiga kugera kure kuvoyaja bon ego ukagira nyine aha hantu abantu bo genre hagira nka situation kanaka ishika ati uyunya ataje ngaha anye nta cyo ndushaka gukora niyo ma rêve d'office ego nka jewe nivugiye ama miss bon kiri mu jeune fille nyene kugera kure abari gutera imbere ndafite abavyeyi ndetse n'abakunzi muganga je personnellement muri no domaine nyene nyene rêve yanje ni nyene ndazi kugira ngo ntangi ya Miss Saint Esprit muganga turetse n'ivyo ndashaka no kugira abantu ba stylist OK maman nawe nisi je me vois peut-être dans 10 ans quelque chose comme ça 10-11 ans kinshoko ndumu mama ari comment dire pas nali indépendante cause muga like pana vraiment je me vois pas en femme au foyer non ndakwifurije yeah nkora ndakinekira ama propre marque de vêtements hanyuma ndazi gukurayo iyo comment dire kukujya kuntu bavuga la mode ni ibintu ndazi basi kukigira ikintu kiri mu Burundi OK ndakeneye gukora je me vois en famille de mon maman sakazi keza yeah OK bon mwebwe ni mwamuvuga ivya mannequinat stylisme mwebwe Miss TFL na popularity est-ce que hariho différence entre kuba umu mannequin no kuba umu Miss ko bose baradefila bon muri Miss muri compétition muradefila et tout est-ce que hariho différence ni bitandukanye umu Miss déjà umu mannequin
sinzi simba mubizi déjà mon mannequin ntari censé gutwenga ari ngaho juste pour faire la publicité du vêtement ariko umumiss aragira projet umumiss ategereza gutanga au fait umumiss ugiye kuraba même si bavuga ngo si concours ya beauté quelque chose comme ça au fond birimo ni image y'umukobwa ari parfaite urumva azi ubwenge azi kuvugisha abantu atwenga neza mwiza so je ne vuga vraiment ko hari différence quoi mannequin c'est juste pour défiler agiye publicité monde ok twebwe à votre âge ndabona ndabakurira gatonya ndabarusha imyaka myinshi mu Rwanda bakurira à votre âge twebwe twari dufise amajournal intime amakaye de souvenirs amakaye y'indirimbo est-ce que mwebwe nico kimwe canke muri generation smartphone birabaho muragira amajournal intime ho canke utuntu twanyu mutwandika muri note app ayo majournal intime ndabaho zose byashogendera mu butwe turabi bon hariho ababishira mu matelefone je nivugiye mugabo vraiment oya nta bintu byanje sinumva ko nogenda kuvyandika ahantu umuntu ashaka kubisoma ashobora kuba accident ndabigwa mu mutwe urafise ivyo utinya ko abantu babona kuko twebwe journal intime zacu abagenzi bacu bose barazisoma natwe tugasoma iziwawe sinzi igituma tukazita journal intime alors que abagenzi babisoma bose baba bazi izo histoire zose mwebwe rero donc ntibibaho j'ai journal intime nageze kwigira muri primaire 5e 6e zaheze bayisomye sinasubira ya gusa ubunya kaye de souvenir ama memories kuri Snapchat turagira simaka kugira souvenir ugenda gukoramo amafoto uvuge no twari kumwe nande basha mwengira murafise vie privée nyene ishoboka bikumunde twari dusara gose anyway nubuhe mustar w'umurundi mukunda umwe wese avuge uwo apréfère ndakunda Mokenzi kubera le sinishima ndi rafine kubera namwe ndi umuntu ari nawe uri rafine oya basi sinzi hari ukuntu iyo arishima nabyumvise kenshi et puis finalement je suis genre basi nishima basi mubimbwire et so j'aime bien ukuntu avuga ati sinishima ndi rafine juste umuntu yifata neza ça veut pas dire you know bon ndabye master dramatique okay baby kila your favorite time Nubwa dramatique bon sinzi gituma ariwe ntoye mugabo byamanje uko nyene niwe nopfa okay hama nawe Daisy bon je ndavye mu master b'abarundi basohoye indirimbo zitesa ni dramatique nanje dramatique bazomutumere muri zisizo kuri hama twebwe mu makaye de souvenir twari dufise kera twaravuga ukandika wowe ibintu ukunda ari umustar ari imodoka ari style y'impuzu indya urabizi wewe urafise binide wowe hejeje kuvyandikamo ukaca abagenzi bawe bose bakandika la même chose hama iyo kayibika dumanje je kandi ndacaye fils donc ndashaka kura abagenzi banje bakunda ibintu ase tuvuga ko bakunda ibintu shaka namwe mumbwira style préféré yanyu marque de voiture mustar mwamuvuze mu Burundi mugabo murashobora kuvuga no au niveau international hama plat indya hama boisson hanyuma muce mutwereka agapose k'ifoto mukunda agapose tuyerekane muca mukagira okay dutangure kuri Nisi tubwire style préféré yawe style de vêtements bon moi je me vois muri crop top na jean iri taille haute iri cargo canke naho yoba pants canke boyfriend hasi nyene oversize amajo crop top ok hama marque de voiture Mercedes Benz ok hama umustar
Didi Stone. Didi Stone. Hama plat préféré? Hewe, Jeff, sindanduti. N'ibiduvya turashira. Oya, Niyo gusa ukunda? ndakunda pizza. Ya pizza ya fromage. Jason. Ok, hama nziya nayo boisson préférée? Je vois pas de boisson préférée. Pardon. Je Champagne? vois pas de boisson préférée. Maths. I mean, Maths. si, still, since na kinje mo kwenye ni boisson préférée. Aya, T'as milkshake, t'as des naturally. amaju. I mean, just since ibintu byo kurya, j'ai pas de préférence en nimvuga like wow, ni kinyine nkunda etu. Ok. Hama Miss. Bon, style de vêtements, on a plus les robes, je dirais pas trop longues, courtes. Ok. Hama marque de voiture. Sinon, pas, on a changement d'ordre. Namuto gukunda. Uzoja muri Miss baguhe. Mais c'est pas mon oyanga, mbwa vuma. Siponi imodoka. Ngo nyene ngo nuvuga ngo ndashaka. Ok. Hama mon star préféré du niveau international. Kendall Jenner. Kendall Jenner. Ego sha. En fait, je navuga mon star préféré na wanu mengo genre tuja mu star b'umuziki. Niyo like ndibaza. Kweka vuze Kendall. Anyway. Hama plat préféré? Na plat fise mugabo nkunda cane amashokora. Amashokora. Ok. Boisson nayo? Ndakunda gose fanta ya orange. Ok. Wote tusohokana hama. Nagorana. Byo ndavyibagiye. Nisi ntiwatweretse pose y'ifoto ukunda. Hewe, je pose, ça dépend déjà y'impuzu nambaye. Ça dépend ya humeur. Ça dépend ya uribona nyine hari akazuba sico kintu. That's gusa nyine ndakunda gutwenga sinzi igituma. Sanga natwetse. Ntacu birakubereye cane gose. Merci. Urashaka kutwereka muri no mwanya kuri iyi lumière muri iyo tenue urimwo. Ça fait pas bizarre gutwenga ari caméra. Ça fait Like, I mean, ari kara caméra. Tugira pose. oya ducaga foto azobigira tankiya tuzokabona. Twereke pose. Ubu nyine. Basi pose wofata ubunyene basi twifotoje. Natwetse, tu vois. Ok. Ma nawe Miss Nora. Pose. Bon, ego naho nshaka kwandara imisi mugabo ibyo gutwenga. Cyane ko bamenyereye mankina gose. Wala gose vraiment. Muri iyi bintu ntambe cyangwa atari ibintu byo Gutwenga. Basi pose twabuze iyo ukunda sema gutwenga. Ego pose. Rafisi Maka kabone. si kamwe ni tubiri. Tubiri. Qu'importe taille atazi abafise agafasete. Okay. Hanyuma nawe Daisy. Style. En style préféré na robe, na jupe nyene. Hama imodoka. Imodoka. Imodoka vrabana jewe nta modoka novuga ngo ndakunda mugabo nyene bon imodoka nyene imbere nziza nyene nkunze peu importe marque. Okay. Hanyuma umustar. Star Kim Kardashian. Ndakunda tele realite donc ndakunda kubasuita ndakunda kubaraba yego ndakunda matele realite yari yose. Okay. Okay. Hama plat préféré. Plat préféré. Bon, ndakunda gâteau n'amashokora. Okay. Ngena enoha. Hama boisson. Boisson. Yo, ifana, genre ndakunda ifana, ego. Yeah, c'est orange, citron. Bon, citron na coca. Okay. Hama pose yo kwifotoza nawe. Bon, pause. Birangora deja gufata aba pause gusa ndagerageza gusa ndakunda gutwanga nyine ndi kwifoto. Okay. Gerageza ubu. Iyo ufata.
Okay, hashobora kuba hariho ikibazo ntabajije cyari gutuma muvuga ikiri ku mutima canke message yari yose mutanga gituma mwemeye mukaza ngaha ari ryambere nibaza ko ari ryambere mugize interview ikintu genre so tavuze ati je simva ngaha ari ntavuze iki kintu n'umwanya wanyu mutugi turi kuri days naryohewe kuba nagize interview ego ni ibintu biryoshe kandi kubona dushaka kwansita n'abandi abakobwa bose baba bavuga yuko ibintu bya Miss bon n'abantu ataco bazi kuba beza gusa badakunda gukora ibiki bon nabo bazokwitoza abo kwishure cyane cyane n'undi ko dabwira n'abahandi bose ego merci bon jewe message notanga no kwansita umuntu wese hano abakobwa gusa umuntu wari we wese yumva ikintu kiri muri we cyacu cyose rêve ndazi kintu atashaka gushikako yo kigwanira gusa akakora ibishoboka byose kugira ico kintu afise ku mutima agishikeko ntarabe ibyo abandi bavuga canke ibyo bamuvuga ko intambanyi zose arabagenewe zirengana ashobora gushika kuri ico kintu. D'accord, merci. Hamana Wenisi. Déjà, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Yeah. Hanyuma, le message que je donnerais n'est plus confiance en soi. C'est quelque chose qui goye. Iyo uri entouré n'abantu baguma bagusubiza hasi, genre pourquoi tu fais ça? Kuko utagira iki, you know. So, comme yabivuze ngo nkuko ufite ikintu kiri muri wewe gikore. So giko je nako ndavuga à propos y'iyi competition. Ya ugitangura abantu bari muri je ndibuka ndiko ndandika projet bagoma bambwira kweki like kuri kuragira tant d'effort muri byo kuko twa dufite ama devoir ama interro et tout mugasi ukabona ukura bijongla nabyo no hama nkavuga jewe je nagiye muri competition nta numwe tutabeshanye nta numwe agenda yiteze gutsindwa so quand tu ugiye mu kintu ugende à fond tu vois ubigendemo gose peu importe ce que les gens peuvent dire et tout yuko ni wewe en fait ni wewe ukura buildinga ubuzima bwawe siwundi muntu aziza kubikugirira en gros c'est ça quoi self confidence. D'accord, merci beaucoup ndabashimire cyane kubona mwaje nibaza ko tuzosubira kugirana ikiganiro muri Miss Burundi canke muri kuri za level zose mwatubwira ego hama merci tuzosubira